gato karakura. Muramenyereye kukumva, ni icivugo ngenderako, ni ijambo rimaze kunyereka ko nta gito kidafise aho cyo kugeza kandi nta duke tutogwizwa. Biva kuri wewe ufise ico abantu canke nawe ubwawe wo kwita gito canke bike. Ninde atazi ko umurimyi asohora imbuto akaja kwitera mu kibanza ciza yateguye yiteze kuzokwimbura ibirenze cyane inshuro nyinshi ivyo yateye. Waruzi ko rimwe na rimwe abika imbuto mu gihe kitoroshe cyo kuyisonzana kandi yo yikorako, ariko akigumya kubera azi kwigihe kanaka azoyironka igwije harimwo ivyo afungura n'ivyo azobika. Reka ndakubwira iki, ntujye imbuto, genda ubibe. Harimwo umugisha wo kuzoyirya yagwijijwe, uronke n'ivyo usigarana, bike biragwira. Harimo umugisha wo kuzoyirya vyagwijijwe, uronke n'ivyo usigarana, bike biragwira kushaka kubigwiza. Reka imbere yuko mbandanya ndabahe ikaze, ndabaramutse, amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Iyi ni Femi TV, ukaba uri mushasha kaze, kora subscribe canke s'abone kugira nawe wame ubana natwe mu biganiro nk'ibi. Ndagutumiye kubana natwe wowe uri kuratwumviriza gushika ku mpera, ntucikwe na kimwe, ntuza kwicuza. Reka tubandanye tuganira ku civugo ca gato karakura. Sintinya kugira gito nkora kugira nshikire kinini gishoboka nshaka. Aho natanguriye uno munsi siho ndi, nta kure cyane ndagera, ariko ndaherekeza, ndahafise kandi yonja ndahazi. Iki kirakomeye cyane ku muntu wese kumenya aho aja. Sinemerewe kwiha excuse nimwe yombuza gushika aho mpamagarirwa gushika. Ikiguzi byansabye naremeye kukiriha, kwemera gutera intambuko ya mbere, ngatangura ntaza aho mpera, muga Imana yariza izoncisha, hama ndayizera nta biharuro birebire. Ubu ndafise isemo ndiko, ndazi iyindi nkwiye gutera, ariko ndabandanya kurondera kumenya iyo Imana ishaka, kuko niyo murongozi mwiza anjana hano kwijana. Ndavuga ivyanje kugira ntera intege umuntu ari mu madidane, ari ahantu amaze igihe ashaka gutangura muga yabuze aho ahera. Nkuko nkunda kubivuga, tangurira aho ugeza, hera kuvyushikira, ariko utangure. Mu nzira uraronka ibigukomeza, ibigutera intege. Tangurana ukwizera n'ukumvira, ahasigaye uzombwira. Sindi umuntu akomeye, ariko ndazi ko hari ico nabonye cyo gukomeza. Niki ndakubwira, nturi umuntu asanzwe. Uwo uri uno munsi si wowe nyawe wejo. Korera kazoza kawe uzogira ico wishimira. Imana ntibure mu bikorwa vyawe, ikibanza cayo ntugitware canke ugihe umuntu. Raba abantu bafise ibintu bubatse bikomeye no munsi, abantu bose bifuza kumera nkabo, ariko womenye inkuru ya kahise kabo naho batanguriye, ukamenya inzira baciyemo, vyoguha ivyizigiro n'inkomezi zo gutangurira ahariho hose ataco usuzuguye. Urazi ico ushaka, urafise aho ugomba gushika. Reka kubigumana mu ndoto zawe, fata ingingo yo gutangura. Nizera ko aho tugeze umaze gukora sabone kuri chaîne yacu, chaîne yanyu Femi TV. Iriko video hafi 50. Natanguye nayo maranye projet imyaka 4. Uno munsi mfise intahe n'ama message y'abantu benshi bafashwa n'intererano zacu mu nyigisho zirimo. Nawe namba umaze gufashwa bitubwire, biradutera intege. Utubwire nizihe video zagufashije muzo umaze gukurikirana, hama twumve aho dukwiye gushira inguvu. Ni intererano yawe twiteze kandi dukeneye kugira tubakorere neza. Ni chaîne iriko irakura, iriko irafasha abatandukanye mu madomene atandukanye y'ubuzima. Ntitwatanguranye vyose, twatanguranye ivyo dufise. Sishaka kubarambira, ariko ndashaka ko ufata ingingo ucumva iyi podcast. Haguruka, tera intambuko, va muri zone de confort urimo. Ahantu hose uri hatakuguye neza, menya neza ko atarahawe, sahawe.
uracafise inguvu zo gukoresha byinshi. Reha gutakaza umwanya. Umugisha wawe uri mu gukora, nturi mu kwiyumvira no gupanga gusa. Tera intambwe yindi ukore. Ejo uzoba uri uwundi muntu afise ivyo agezeko, ufise ijambo, uri kurafasha abana bariya, kandi nimwe mu mpamvu zindi nyinshi ubereyeho. Reka ndagushimire wewe wabanye natwe kugeza hano. Uri intwari cyangwa uri intwari kazi. Nizera ko ukuye mu icawe canke ikindi wobwira inshuti yawe kikamutera intege. Wifuza kuganira natwe, wo twandikira nimero na email biri muri description canke muri commentaire. Imana ibahe umugisha, ibahezagire. Namba wafashijwe bitumenyeshe, hamuyifashisha abandi mu kwisharinga aho ugeza. A très bientôt mu yindi video.